na umustar nyene bita Fablo. Cishize ko indirimbo imwe yiwe ya Fablo. Hari ibyo mbona nkumva mu mutwe biransiga bigatuma nifuza kwa mafata amasanamu. Ni ndende ni nyinshi ahubwo ziri mu mutwe. Iyindi. Guca buca. Ntazo nomara. Utopfa wemeye kuja kuri show kwa kundi batse umustar aje muri quartier benshi baca baza gushamana muri show igasanga ni show yagusa. Ninde nko muririmbye binze bishika akavuga ati jengira ntere show muri quartier wova utopfa usohotse. Ni D1 aririmba indirimbo z'abagore gusa. Indirimbo z'abagore. Bereka sha ijyanshashe ni y'abagore. Indirimbo z'abagore wapi? Ugira kabiri bamwita B-Face. B-Face sana B-Face aririmba ngo no sara. Wapi? Akenshi ufatira kuki? Ufatira ku gihagararo kubwiza kuki nige ibintu ufatira? Fatira ku gihagararo no bwiza. Mvuga ibyo buzi. Cyo ni kawuki. Oya. Sino nitwo bivugira ku mikro arabikora. Akabiza nibyo. Yes. Urabikora? Sana. Bikora. Kweli. Inze bishika. Ugatwara umugore atoga. Ukwemera mukabana. Nivyo kuwonda. Umugore atoga. Wewe umtwara? Je no mutwara nari namukunze. Atoga? Wapi? Twa umuntu atoga niumva yuko nkubu haguriye amashuka yera yozivumbagaza. Hey, ora pana bagore. Ofise umugore nujya. Niho byaba. Bakara kubesha ibyo navyo. Ahubwo nekeyeko. Anekeyeko. Ndakujana. Ziriho. Tous filles sont des femmes. Nije nabivuze none. Ninde yabivuze ibyo bintu ko jewe nzi. Mbere uvuga abakobwa benshi. Nda urabe urondera bahurutu. Wowe nyene ni ubahuru. Oya. Kugira uvuga uko Tous filles sont des femmes. Nanda kubaza. Nkubu basi ujya mumenyesha makuru wanyu magenda na fafa sibyo none. Uwo mama gacho ukamaca kibazo kumaza cuti mbega wewe. Kuja ku mugabo. Wisugi n'utari wisugi woja kuruha yo kwishura mugabo kuruhande rw'afise sigura ashaka kubitanga inyishu ni yayindi nyene akubwira tuti uwimana nteguriye azoba ari uwo nyene kabisa none uyu nawe kugira avuge ngo urubahurutura bivana ko mbano ukuntu intambuko ziwe ahera ku murongo urabahurutura sana arababangamira. Reka kumvirizo. Oya buri mugenzi wa muri Rwanda. Ukuri kumuntu. No mujama ariko rero nasanze. Ngundira ndakuramutse no ngenda kwifuriza amahoro imigisha umuryango yangu bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Gati. Kinyamakuru ni Step Media. Kuri microphone kokisira aka gasore kishim aka gasore kaizagiwe n'Imana aka gasore gakora ivy'Imana ikunda. Uno munsi novuga yuko no munsi dasanzwe. No munsi novuga yuko twatewe bakwe na bamwe mu basore murabona ngana ba brother banje n'abantu vuga yuko nabasanze mu bikogwa runaka nkuko mubabona mugagicwa barabona uko bambaye n'abantu vuga yuko bari mu nyambaro y'akazi. Yari mu nyambaro y'akazi ariko navuze yuko ari ibintu tuza kuyaga nabo kandi ibintu vuga yuko bizagira ico bigishije ariko navuga yuko ikiganiro hakurikiza kwa gifatiye kuri vibe. Bambye yuko bafise impano zidasanzwe, bambye yuko bafise ibintu byinshi bagiye bakora bigiye bitandukanye ariko nababwiye ati kugira ngo aje canke ijyaje bitewe n'akazi mukora hari abantu bazobarondera bagiye batandukanye babifuza gukora nawe. Ariko imbere yuko nja muri byinshi reka tubanze konza tubakire kugira ngo mushobore kumenya ngo ndi kumwe nande. Reka duhere iburyo bwanje. Bro bimeze biti? Sawa cyane gose. Urakomeye? Ndashima. Ku mutima no ku mubiri. Byose ni sawa. Kuba no kadukurikirana barifuza kumenya ndi kumwe nande. Uri kumwe na Jean Claude. Jean Claude wandi wa Simba Ntare. Simba Ntare wandi. Simba wa Biruru wandi. Biruru ntabyo nomenya. Tuzibaza mpapi umunsi umwe. Kabiza areka tugende ibubamfu bwanje. Bro bimeze bite? Meze fresh. Umutima rago bibiri. Hose ndi honorary. Reka bisa. Hari abantu bari kwadukurikirana bifuza kumenya ndi kumwe nande. Philbert, Mr. Philbert. Yes. Philbert wandi. Uwimana. Mwijuru kwa data twese. Kabisa turumva yuko umuntu ubaha Imana. No munsi novuga yuko impamvu nabarondeye nabantu bavuga yuko nabasanze muri bikorwa bigiye bitandukanye kandi ibikorwa navuga yuko bikora abantu bafite inguvu.
Murapambana sana. Nko ku bantu rero bifuza kumenya rero turifuza kubamenya deep. Mwababwiye amazina muri bande ariko barifuza kumenya akazi mukora. Musanzwe mukora iki mu buzima? Dusanzwe dukora ibintu bijanye n'ibyo kubaka. Mu Gifaransa n'abantu bita gute? Maso. Mu Cyongereza? Mu Cyongereza to travel. Mu Cyongereza. Kabisa yavuze maso ikimwe ntiyatubwiye mu Cyongereza no mu Giswahili wongera urashobora kubimufasha. Oya bimubaza arabishoboye yakubwiye ko mu Cyongereza byitwa to travel. Mubaza mu Giswahili naho kuna niyaheza kubivuga mu Giswahili. Mu Giswahili. Mujenzi. Mu Cyongereza mufasha mu Cyongereza ntacigeza vuga. Umva mu Cyongereza sijashaka kuyimufasha yakubwiye ndabisoma ko yivutse ngo musanzwe mukora akazi kamwe ariko na kamwe mbo yavuze ngo mu Cyongereza ni to travel mu Giswahili ni mujenzi kabisa nanje umuntu je nanje mu Cyongereza bavuga ko ndi umuntu a breeding you understand umuntu a breeding habzi etc urakora n'ibindi bigiye bitandukanye nagira ucubandanye ubabwira mu Cyongereza. Oya wambajije kimwe sinje kuvuga ibindi isegenya twemeza arashaka kubiye ko mu painters ibindi nabyo nkaca etc kabisa. Nuvuga yuko imwe barondeye uwe twarigize kuyaga urambwira yuko urumwe mu bantu uvuga yuko warize siko ariko ku muntu yize n'abantu bake iyo bashuba kuba baraciye ku ntebe y'ishure ni gake ushobora kubasanga mu mirimo nk'iki kubera iki? Abantu bize gake suramo ikibazo sinacumvise neza. Ku muntu yize tugerageje kuri abana mu gisagara abana bavukiye mu gisagara umwana yaciye ku mashure akiga iki mu mashuri agiye atandukanye iyo gukora akazi nk'aka tubasanzemo akazi ko abamaso ni bakino vuga yuko n'ababukora babemera kubukora mu bihugu by'amahanga Dubai zande kubera iki mebwe kumva yuko atani isoni bishobora gutera kandi urabona sinzi ngira n'ubuzima bushobora kuba rakuyemo ariko kubera iki kubona barize ariko kavuga ati je akazi n'akazi ndakwiye kugakora. Ndabikora mu mvo zuko burya indera amaboko ntacyo yishikanako rero kwiga ni ubumenyi kwiga so ubuhinga muze mu birabe ubuhinga n'ubwironderera kuko ku ishuri bagura urupapuro n'ikaramu ukoresha pratique na theory rero umwanya ukoresha ivyo ifo yuko nawe urondera ubundi bwenge bwiwa none ko abiza ari benshi ubuzari bukeyi twacha dukora ikintu maramara yo nguri no kuri kurakora akazi nk'aka kiyedi wagakora akazi kose kakwinjiriza ni ngombwa ko ugakora kana shoro gakora usanga urasumbije umushahara umukozi wa leta nk'akarorero shobora kuba uri umuyede ahembwa 20000 par jour urumva ko 6 jours ni 120 fois 30 fois 3 ni 360 par mois hari umusanga ateyakorera ari menshi cyane kabisa. Mbo novuga yuko we nawe bimeze gute kugira ngo ushobore kwisanga muri no mu kugira ngo nshobore kwisanga muri no mwuga wanje ni kuvuga uwo mwuga nabonye ari ushobora kumbangukira kubijanye n'ubuzima bwa misi yose. Uvuga mu Gifaransa français Gifaransa kirangora sana ibandanyirize mu Kirundi ndi kwisanga muri no mwuga we nawe kwishuri waraciye ku ntebe y'ishuri nta shuri naciye wapi tuvuge yuko urimo hari abana babarungika ku ishuri bitewe n'ubwa ibiga bakanka kwiga bavuga ati je ntikibaho ushobora kwiga none we nawe tuvuge ko ari ubuzima bubi n'ubuzima bubi bwabaye ubuzima bubi kuko kubisanzwe nashaka kugira igisirikare nashaka kuba umusirikare w'igihugu bimwe mu ndoto wari ufise ukiri umwana zari ushaka umusore urabona ko uzavuba bishobora ko ngerageje kuraba n'ingene ukora umwuga wawe ukora bitewe n'ingene wambara n'abayede canke abamaso bake bashobora kuba bambara bakora bambaye ishapo kubera iyi shapo kuba ndayikunda nkurikirana umustar nyene bita Fabio cishirize ko indirimbo imwe yiwe Fabio hari ibyo mbona nkumva mu mutwe biransiga bigatuma nifuza kwa mafata amasanamu ni ndende ni nyinshi ahubwo ziri mu mutwe iyindi guca buca ntazo nomara we ducishirize ko nk'iyi ni nyinshi cyane ariko kweli ndi umufana wiwe umufana wa Fabio hariyo bita never
never icishe ko abantu bakadukurikira ni kuvuga never ni indirimbo ya Fabirove ivuga ati murabizi katari twese tubeshwaho n'ubuzi bwa leta heraheza never mu kirundi umva ko ari ikintu kimeze gute never je numva ko ari saa 9 ko yabitoye umuririmbyi bishitse ukumva ariko araperforminga muri quartier afise show afise gikorani afise show utopfa wemeye kuja kuri show kwa kundi batse kumustar aje muri quartier benshi baca baza gushamana muri show igasanga ni show ya gusa ninde nko umuririmbyi binze bishika akavuga ati jengira ntere show muri quartier wovamo utopfa usohoze nokuri ni Big Fizzo se nokubesha Big Fizzo yego aje ni D1 aririmba indirimbo z'abagore gusa indirimbo z'abagore bereka sha ijya nshashe ni y'abagore indirimbo z'abagore wapi ugira kabiri bamwita Bface sana Bface aririmba ngo no sara wapi no sara kwe nkibazo mbo bitewe n'akazi mukora sinzi ko muri abapapa cyangwa mutara abamama ugerageje kuraba n'amahero uhembwa ukaraba umugore agukwiriye ni umugore uzutwara nk'umugore ugerageje kuraba uzutwara nk'umugore avara amaranga nagute nk'imiliyoni 10 inurashime umva 10 million we kubwiwe niho analize bigarukiriza muga je ndi marié wowe nawe ugerageje kuraba muri Rwanda cyane ubwo butunzi 10 million urabona yuko bizokunda nibizokunda wazitwa bitazokunda nuko biva sindamucine sishobora kumudekuraja mugabo nabe kuraje kubera nimba abona ko bizokunda muri warabona ko bizokunda muga je sindamudekoje ntibizokunda pourquoi je dis que bitazokunda parce que iyo wipangiye ikintu uyu munsi uri muri simple pasta navyo mubwiye utararaba ibyo uyuzo yuka muri simple future biragoye manzura aba aribyo mbere muri simple pasta byari bimeze gute kuko utegwe bya simple future no tegwa bya simple future utamanje ka bya simple pasta bitaho nimba tanga bitaho kandi mutahuze neza ntuze gutegura bya kahise ibya kazoza utamanje kuraba ega ibyo ukosora uzokora muri kazoza umaze gusora byo muri kahise uraba ati muri kahise nako nimba nakoze nabi reka ndi muri kazoza nze ngore neza kabisa wowe iyo wakunze umukobwa akenshi ufatira ku gihagararo kubwiza kuki nige ibintu fatira ku gihagararo n'ubwiza mvuga ibyo buzi cyo ni kawuki oya sino nitwo bivugira ku mikro arabikora kabisa nibyo yes urabikora sana bikora kweli kuko umukobwa mwiza nshobora kumudira ngo ugende kumuka muri yone wapi ayo ukoze fake kandi bisaba nyene neza umudemu afise kazoza mu mutu economy niko novyita yavuze ko ubikora watahuye ivyari aya sinavyo natahuye bimutahuze yafuye kwemera ko abikora byati azi nabivuge mu gifaransa basi kubikora travailler mbo je sinzi ko faso nenda bitahuye muko ariyo faso warubivuze je nabivuze muri faso nyene je nenda bitahuye niwe bitahuye umva uyo bituma je nabivuze mwumva we avuze ngo travailler urumva mukindi ciza bamita mu congereza ni umusexy mankers you understand now it's okay I no ahuze kana kadukwikina bifuza ko mugabo ntaco kavuze atabikora yari yavyemere katubireke katubandanye ibindi siko kandi kabazo kavuga kati birinze bishika ugatwara umugore atoga ukwemera mu kabana oya nivyo kundi umugore atoga wewe umtwara je no mutwara nari namukunze atoga wapi twa umuntu atoga niumva yuko nkubu haguriye amashuka yera yozivumbagaza ukomera gutwara n'umukobwa atoga oya cyese no kumutwara ko je narahejeje usinze ufise umugore je mfise umugore canke abagore
umugore apana abagore ufise abagore nujya oya ibyo bintu kugira ushobora kumuvuga ko Savidirika hari ibintu uwo munsi ngo none twe tutazi jendi mariye uwo nawe n'umusore aracafise abagore kubera niyagira umugore azoba afise umugore ubu aracahitamwe basi kugira umugore urabitahura kugira umugore nuko uba ufise umugore mwubakanye mufise mu nzu kugira abagore nawe nuko uwo muhuye ari uwo nyene point cyo kina umutwe karakubesha ibyo navyo ahubwo anekeyeko anekeyeko ubone ko udatahura icyo kintu kunekira ko niki anekeyeko ni kuvuga arambesheye arandenganije ibintu nk'ibyo ko ari umubeshe ariko ibyo bintu mva ko atigera bikora umunsi bare kuba atabikora naho Imana ishimwe azoja mu ijuru aho mbise ko yarakurenganije mugabo icyo abagore muga kubona kugira ashobore kukivuga Savidirika arahana kizi ahantu yo bakizi agomba kunshira mu ruhande rw'abahehesi nanje siyondi kabisa okay akandi kabazo nakabazo kavuga kati turazi yuko mu Burundi dufise abakobwa bakiri sugi natakiri sugi ugerageje kuraba ku ruhande rwawe umukobwa ukwiye gushira mu rugo umukobwa akiri sugi cyane umukobwa atakiri sugi umukobwa akiri sugi n'utakiri sugi sinshobora kubatahura bivanye nuko yongese tayongeramo ahanje uwo tuzotura nawe sazoba ari wonyene kabisa yagukweye aje kubw'ibyo kuvuga ngo umukobwa ari sugi cyangwa atakisugi ngo twarwaye uw'Imana ibara yarakwandikiye abari uwo nyene nimba ari sugi uko nyene atari sugi ivana n'ukuntu urukundo ruba rumeze kuko ugiye kuraba nta sugi zigihari oya ibice 90 kujana ziriho tous filles ce sont des femmes nije nabivuze none ninde yabivuze ivyo bintu ko jewe nzi mbere nuvuga abakobwa benshi tuzi urabe urondera bahurutura wowe nyene ni ubahuru oya kugira uvuga uko tous filles ce sont des femmes nanda kubaza nk'ubu basi ujya mumenyesha makuru wanyu mugenda na fafa sibyo none uwo mama gacu ukamaca kibazo kumaza tuti mbega wewe kuja ku mugabo wisugi n'utari wisugi woja kuruha yo kwishura umugabo akunda kuvuga imanzi basi imanzi yo kwishura gute ku mugabo akumaje tuti ku mugabo atari w'imanzi n'utari imanzi yo kwishura gute ku ruhande rw'afise sigura ashobora kubitanga inyishu ni yayindi nyene akubwira tuti uw'Imana nteguriye azoba ari uwo nyene kabisa none uyu nawe kugira avuge ngo urubahurutura bivana nuko mbona ukuntu intambuko ziwe ahera ku murongo ahera ku murongo urabahurutura sana arababangamira reka kumviriza uwo nyumviriza je umugenzi wa muri Rwanda ukuri kumuntu n'umujama ariko rero je nasanze oya wewe kubona uri kuravuga ibyo ushobora gusanga wewe ugasanga we nta nibyo wikorera wowe uratse utabyo wikorera ahubwo nasanze kugira ngo nze ngira icyo nimarira no muheba uyu no muheba amba ni wagutuma ukora izo ngeso no mugenzi mubi umvise oya utuma bikora bijya bintu iyo umuntu awiterera uwundi umwe wese ntambwe yiwa Imana yamucyo kaja ko niyajako nta uje umugisha wundi ntiwibwa wowe nimba utazotera imbere kubera jewe ntuzotera imbere ni uzotera imbere kwaje kuko ibyo byose twe tubikora bikora ndiho havuze tuti oya mugandi Dieu swa kurungi kuje gukora bijya bintu oya bijya bintu uyabivuze ibyo umwanya yavuze mu ntawumvise umwanya wa inganye rero biri muri kahise kuburi mariye signifike uvuze ati biriya byose ndabihevye wabikora oya wabikora utaraba mariye oya sinigeze ndabikora nivyo kweli kabisa kuko ndinze mfata decision nkavuga ati umuntu ndabona tugumye tujana nta kintu no kwimarira nuko haba hari izindi defo nabona kabisa nuvuga yuko bimwe mu majambo aje gushikiriza aravuze yuko wabahurura ngira wabikora ico gihe utaraba mariye mugubo waramaze kuba umuntu umwe niyo mpamvu oya ibyo je wanje nta birimo unshobora kumenya kandi mwo Wowe wamenye ivyanje gute tutabijana mu byo bintu. Nuvuga yuko urumva ni nk'ababandi
bavuga ngo ndabatijwe no munsi ejo bashobora kwiva yanga wavyumvise rero ivyo wavuga ni kinyoma kandi kinyoma avuga rero ntituri ngomba ngo tugire n'ibintu ni kinyoma ahubwo nimba ari karambesha napfuka imbere yango aho imbere ya kamera ndamusengere ntazasubire kubesha kuko kubesha ni icaha akabisa mbona uvuga yuko nama challenge naga challenge gato nako ndabakoresha ariko navuga yuko ikintu nyamukuru nayishaka ko ni nko gufashanya siko abantu benshi bakora dukurikirana barifuza rero kumenya kwera nk'ubuzima wamukora kumbore ejo canke ejo rero umuntu ashobora dukurikirana yifuza ko mwo mukorera muri bimwe mu musanzwe mukora gasanga niko kajyo arabaronse byoroshe musanzwe mukora ibiki kugira ngo umuntu ashobore kubaronka baronka mu nzira yoroshe bimeze gute uko tugendana turafise akazina twiyise kari mu Congereza ni two family it means that in Kirundi namba ni kuva umuryango w'abantu babiri you understand rero dukora ibintu bitandukanye twebwe ugomba gukuza yarara turarikura ufise twari tugomba kuvidisha wabuze imodoka turabikora twebwe ugomba gusigisha amarangi turabikora ugomba guteza parfum nkazigima twati hajya mwama mwicara turabikora ama gypsum ama parfum Dubai twebwe ugomba kubaka inzu ugera mu mushinge turabikora ugomba na kwimplantira inzu turabikora rero dufise imyuga myinshi aba badukeneye rero bashobora kuduca kuri inbox bakaturondera ni ko ari two family hariho turashaka kubaha nimero hariho WhatsApp turi kuri 76 hama apeli sanzwe turi kuri 60 akazi kose naho umuntu azoba afise inzu yabuze uyimukoropera twe turayibikora nta kazi na kamwe tudakora twebwe turira kwinjiza gusa muri two family bisa anakintu wokunganira kuri biyaje kuvuga bitewe n'akazi mukora ibintu mukora ku muntu bayifuza gukorana namwe iki ibintu nk'ibyo muga urashobora kumubwira nk'abantu bakadukurikirana nk'akazi mukora mukavuga ati jewe muri ibi ndifuza yuko ku bantu wamufise ikibazo kumbura ashobora gusanga turashobora gikosora runaka bitewe n'akazi twe nk'ubunyamwuga wanyu ibyo avuze no kuri si ibyo byonyine dukora no kugira n'abantu begeye ikiyaga turahagwanya ikiyaga tukakizibira kuburyo amazi atabatera kabisa yes bakunzi ba step made nari kumwe n'abasore babiri murashobora kubumva n'abayede bakongera bakaba abapenti ababita gute araba painters abamaso mvani babita batutravo bakora byose ni konvere mu gikora konvere mu gikora nta kintu tudakora turira cinjiza gusa nta kintu kimudakora nta kintu na kimwe byose muri tayari muri capable amafaranga byose ni 20 akubintu cyo kuvidura amatwarete naho byose tugenda bane batumye probleme ku murongo yes bakunzi ba step major nari kumwe na fit pite hamwe na gikundiro canke cloud yes bababwiye mwifuza gukorana nabo amanimero yiwabo bayisize ushobora kubandikira na limikashi nigene ugomba kudisponsor akazina wagasize akazina ni yongere Jean Claude niko kazina kari kuntuze ya kuri ya limitere ni limikashi muganti ko tubaterereza oya kubera nk'ubu ari umuntu ashobora kuvuga ati je nakunzigana cyo ndifuza ndabagafana Nachibanzira yo nyene manga cyo turabasega kuko turi ku kazi bisa mwe muri korere ni muri ni museze kabisa yes bakunzi ba step made reka gasore kishim kagasore kazegenwe kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno musi na natubiteka n'abasore babiri bakora ubuzi bwose bababwiye guys wifuza yuko bagusigira inzu wifuza yuko bakuringaniriza igazo iringaniza nta kintu kimwe tudakora guys kinu cyose urashobora kubandikira bicishije kuri iyo nimero ariko ikintu kimenda kubwira sisi la première fois uravye kino kiganiro making sure kumeze kugira subscribe ubane natwe ibihe byose kwa kundi hantu matubabwira kugira ngo natwe tuzo tugira umwete wo gukora cyane nibyo do please tubona subscribe duka do please tubona muri commentaire do please tubona like mugira ku bwinshi n'ibintu bituma tugira motivation yo gukora cyane kintu ndabwira ubona nanje canke peace out canke back in a mimi ntafurahi sana.